Masisi Warungu izi za Mwenga zose zande ubu no kuvuga zegamiye igisirikare ca Kongo. Ana makuru tubabwirije na kwijana iyo mwumvise habaye igitero i Masisi nuko murabizi neza umuntu ashobora guhagarara ahantu nkariya agatera ikibombe uraza ahantu hari ingwano umutekano wo ntiwambura umutekano muke nshobora kugirana kubura ico coco rero ingabo za Kongo hari systeme ziko zirakoresha kwama twabivuze zo kwigaruza imiji ariko umuji kugeza isaha no kuvuga kuri Goma bariko bagwana Goma iraha bariko bagwanira pembeni yaho mugabo ikibazo bariko barahura naco niki ikibazo bariko barahura naco ni kibazo cyuko ya systeme kuguma baje mu banyagihugu ari baguma bakoresha M23 sivyo nukuvuga M23 nta nguvu nimwe igisigaranye atari uko kugira kuja kunyegeza mu banyagihugu ivyo rero bigatuma FARDC ibangamirwa cyane no kugirane no gushobora kwigarurira umuji wa Goma hakiri kare neza cyane sivyo ariko ico twobwira abantu badukurikirana nuko umuji wa Goma kugeza isa umwanya n'umwanya ushobora kugirane gufatwa reka nabereke igituma umuji wa Goma ushobora gufatwa umwanya n'umwanya. Hello guys, mumeze neza someni Kevin Alu comme d'habitude Miss Bosel comme maso y'inyana. So guys ndabara mu kidu cyane introduction yawe irarenze nizere yuko mumeze fresh yampromota nawe mumeze neza temeze neza cyane ibana atari gihindutse ubunyene jewe ndi sawa nizere ko n'abantu bose badukurikirana bameze neza sivyo tunagendera ko tubaramutsa tubabwira ko tubakunda cyane gose bari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe bivana umwe wese naho aba aherereye twibutsa abantu batarakora subscribe uri mushasha uje ku rubuga wibuke gukandaho kugakengera ukore subscribe kugira ngo ibintu tuza turaguhereza ubironka ku mwanya mwiza cyane so nanje meze neza meze neza ndashima Imana kabisa nabonye muri commentaire umuntu avuga ngo uzozurazaga imbere wakubona nzoza ndazi ariko ntacyo ari ku munsi dukore gutya je behind eje canke hirya nzoza imbere munione na mi so ariya promota imbere yuko dutangura ikiganiro nyezina reka tumaze tukora ivyunguka ni muri UNASCO kiri National de Société Coopérative Kibonobono urunani rwagiye hamwe kugira ngo rurime igiterwa cy'ikibonobono baguma babandanye bahamagarira abarundi kurima ico giterwa bivuye inyuma ababishoboye abatabishoboye nabo barime n'imiburiburi ibiti bitatu ibintu kugira ngo bigende neza cyane barongera kandi bagahamagara abarundi gutwara imitayi 12 kugira ngo bitwaye umutayi 12 umwe mu banyamiryango bagize koperative Kibonobono yego hama ushobora no kuronka akazi iba kubona mu gutwarisha nk'ubushobozi na cyane ku mugwa building company turashobora kubajana kuri tele vuba mwino minsi kugira ngo mubone ahantu kubikorwa twabitanguye bisaba kudushigikira ni ku mugwa building company ni societe nshasha yaje kugira ngo itwubakire amazu mezaro nibaza ko na wewe vuba nimwenzo hamagarana n'abandi utwereka yatanguye kubikora ni ngaho yatufise aba engineer dukorana ubakeneye akanimero kare ngaho umunsi kugira ngo bakwereke plan nziza hama bakubakire inzu imeze neza cyane neza gose so Liam Promoter merci beaucoup ivyo biba bihagije kabisa n'abandi bose twongera tubatumira ntibibaze yuko iyo tuba dukorana n'ikindi kintu kanaka yuko tudakora tuzifite n'izindi zose turazikora so ico nico kini hanini nashaka kubibutsa ica kabiri uri mu ntara zitandukanye canke uri mu mahanga hose ku mugwa building company baragusangayo bakagukorera ibikorwa nkuko uba ubyifuza Liam Promoter reka rero tuje mu kiganiro nyezina cy'uyu munsi mu kiganiro nyezina no musara makuru ashushe ahubwo arakaze gose Liam Promoter biravuga yuko imiji yegereye Goma imiji ya Goma yegereye Goma yafashwe
mbe ico kintu wokitubwira kwiki? Yes, tuguma tubaha amakuru ariko aravugwa muri Kongo, kuko hari abantu benshi kugeza isaha baba bashaka kumenya nibiki biriko biravugwa muri Kongo. Tuguma twumva ibiganira hana hariya, mbega bigeze hehe, ibiganiro vy'Idoha, ibiganiro vya Washington, ibiganiro biko bihuza M23. No kuvuga ni ibintu ibiganiro ariko abantu bagatangazwa n'ukuntu imiji iguma ifatwa. Hari n'abantu rero narababwiye ko uyu mwanya tuvugana FARDC sinzi ko abantu bashoboye kubona itangazo rya M23. Laurence Kanyuka asanzwe avugira M23 amaze igihe kinini yandika ibintu kuri Twitter yiwe avuga ko ingabo za Kongo ziri kumwe n'iz'u Burundi ziko zirakoresha inguvu zikomeye za gisirikare mu kurasa abaturage ni Kinyarwanda, kurasa abanyagihugu. Rero no kuvuga ikirere, no kuvuga igihe cyose M23 ije hajya ivuga ko yagabweho ibitero biteye ubwoba, menya ko habaye ikintu kidasanzwe kuri bo. Sivyo? No kuvuga iki Tshisekedi wewe arazi ivyo arimwo pokuru mama. Urumva? Tshisekedi abakongomani bamubunga buguja mu president ashobora kubageza kure cyane. Ashobora kubageza kure cyane. Ubu unya Masisi Warungu izi zamwenga zose zande ubu no kuvuga zegamiye igisirikare ca Kongo. Ana makuru tubabwirije na kwijana. Iyo mwumvise habaye igitero i Masisi nuko murabizi neza umuntu ashobora guhagarara ahantu nkariya agatera ikibombe. Uraza ahantu hari ingwano umutekano wo ntiwambura, umutekano muke ntushobora kugira kubura ico coco. Rero ingabo za Kongo hari systeme ziko zirakoresha kwama twabivuze zo kwigaruza imiji. Ariko umuji kugeza isaha no kuvuga kuri Goma bariko bagwana, Goma iraha bariko bagwanira pembeni yaho. Mugabo ikibazo bariko barahura naco niki? Ikibazo bariko barahura naco ni ikibazo cyuko ya systeme kuguma baje mu banyagihugu. Ariyo baguma bakoresha M23. Sivyo? Nukuvuga M23 nta nguvu nimwe igisigaranye atari uko kugira kuja kunyegeza mu banyagihugu. Ivyo rero bigatuma FARDC ibangamirwa cyane no kugirane no gushobora kwigarurira umuji wa Goma hakiri kare. Neza cyane. Sivyo? Ariko ico twobwira abantu badukurikirana nuko umuji wa Goma kugeza isa umwanya n'umwanya ushobora kugirane gufatwa. Reka nabereke igituma umuji wa Goma ushobora gufatwa umwanya n'umwanya. Murazi neza ko iyo bariko barakora operation nziza bakora ico bita ama propaganda canke iyo bafise ikintu bagomba kugeraho baragira ico bita propaganda bagatangura kubicisha ku ma media zabo. Genda uburabe nta media nimwe irikira bivuga. Nabonye ikiganiro witwa Fidel Rugabo aserukira twigwaneho yakoze avuga ko intambara yo hasi ngo yarananiye igisirikare cy'u Burundi ngo na FARDC ngo intambara yo hasi ngo barahejeje gutsindwa. Aca yemeza neza ko hejuru hakiriho ingorane. Sivyo? Urumva umuntu w'umusirikare arinza kubwira nti kuko mu bisanzwe sinzi ko umaze kubona mu ntambara. Ushobora nka M23 ushobora gutakaza abantu 200 ikavuga ko yabuze abantu 2. Ariko ikajaje ikavuga ko FARDC bagize nte bapfuye baheze. C'est ça, iyo umuntu ratanze interview akemeza neza ko intambara yo hejuru bameze nabi. Abantu bariko baradukurikirana bagende barabe ikiganiro uwo Fidel Rugabo yakoze watwigwaneho. Sinzi ko ari umugenerali, sinzi ko ari umuki. Ngira no umugenerali. Uwo Fidel Rugabo yakoze ku TV raha. Yavuze neza ko aremanga neza ko hejuru bamerewe nabi. Sivyo? Avuga ko hasi batsinze iki urugamba. Ariko namba yarashoboye kwemeza ko hejuru amerewe nabi no hasi bamerewe nabi. Neza cyane kuko ntibamererwa nabi uruhande rumwe. C'est ça. Impande zose uko barahari. Rero n'ubu president Tshisekedi abanda yinvestisa mu bigwanisho. Sivyo? Amadrone no kuvuga wewe ikindi kintu yavuze uwo Fidel Rugabo yavuze nti idrone turi mu ntambara nk'iya Ukraine n'Uburusiya. Urumva ya drone ishobora ikaze gahagarara hejuru amasaha 28 cyangwa 72. Iyo mbere drone ihagarara umuntu kuvuga
baracunzwe ni ukuvuga nta kakacira urumva drone ishobora guhagarara amasaha 72 ni ukuvuga iminsi 3 irindiriye akakacira sibyo ntushobora kuvuga ngo intambara yo hasi ngo twaratsinzwe intambara zo gwanwa uburyo bwinshi sibyo haru ego ushobora kugwana intambara zo mu mazi intambara zo hejuru intambara zo hasi mwico gihe niki jewe nama nabivuze kandi nama nabisubiyemo M23 nitamanika amaboko bizorangira nabikuriye sibyo kubera ko urazi ko baheruka gusinyira amasezerano bavuga M23 na leta ya Kinshasa bavuga ko bagize iki bagize intuze y'agahengwe bagize imisi y'agahengwe ariko Tshisekedi nawe yaramaze kubatahura buryo bintu tuvuga nako tubivuga mu Kirundi birabashikira yaramaze gutahura ko ataneza bajya abantu y'ibiganiro nta neza ihari ahubwo bavuye mu biganiro ni direct ego ubugiye ni direct yarungitse nk'amasuko y'inkangahe akanubika amadrone nkangahe kugenda kugira nti kugaba ibitero nukuvuga nawe nyine yaramaze gutahura ati aba bagabo twicaranye baba ariko barapanga ibindi bintu atekana n'inda bakenyure twicaranye zirapanga ibindi neza cyane ibindi bintu nukuvuga abacancuro kugeza isaba mereye nabi ico bita umu M23 urumva bakubwira ko abacancuro akazi bariko barakora si kamwe ka mbere ubu bariko bakora akazi gakomeye cyane sibyo gakomeye cyane kubera ko ubu urazi ko na leta ya Amerika iherutse kugira narabivuze mu biganiro byaheze ko abacancuro ubundi batwagwa na Eric Prince Eric Prince nawe ari inshuti ya hafi nande na Donald Trump sivyo warabonye raporo Amerika iheruka gusohora ivuga ko M23 kirakoresha abasirikare abana bakiri batonya mu gisirikare no kuvuga Amerika iyitanguye kukugira propaganda yo gushiraka ivyaha haba hari ibintu iri kiragirane iri kirategura kuri wewe neza cyane bisigura ikirere ibi bintu reko biraba hagati ize operation abacancuro ko barakora hari ikintu zigamije kuko bajya abacancuro bafise message ya Trump bafise message ya Trump kandi urazi ko diri Tshisekedi yikoze neza ubu Amerika iri kuri kote ya Trump ya Tshisekedi no kuvuga iki bajya abacancuro bari hajya ku idiri urumva sinzi kumaze kubona urigira ubona bongeye kwinjiza abandi basirikare uramaze kubona abasirikare byari abasirikare ba M23 barishikanye hishikanye abasirikare benshi barabonye amafoto yasirikiye sivyo no kuvuga iki indege irakubita amasoro kavuga ati twe turabihebye turagiye sivyo no kuvuga ubushabunda Masisi zande hose ubu ni moto wakupotelea mbali wakotea mbali kabisa no kuvuga ikirere moto wakotea so no kuvuga ikirere jewe ikintu no ha message abo bahungu ba M23 nibemere ko urugamba gwaheze kuko batsinze zaheze riba yamaniki urugamba gwaheze nibishikane urumva gusamba bazwa n'abavyeyi abavyeyi yaro ko baraburira mwaba mwintuze uraze kurasa n'indege nkaziya za Ukraine hari ibintu bibabaje mu Busanza indege ishobora kukurasa kuri igenda ku isaha imwe ibirometero 950 urumva ku isaha imwe ibirometero 950 kabigiye nturi capable yo kwirasa ubwo buryo ntabwo bafise hasi barashaka ko bari equipe hasi barabahaye amashari do komba baragize iki niki mugabo umenye ko u Rwanda rudafise ubasha ko kugura suko oya mugabo kongi disuma hahuje basuma ibiharage urumva yego na cyane nuko biri Liam Promoter nukuri atara kandi jewe nama navuze kuje mporanyugwa ariko ndacafisa kandi kabazo baguma haravuga yuko FARDC ibigwanisho biguma bija muri Uvira icyo kintu naco kitubwira kuki no kuvuga iki nabonye bavuga ngo FARDC none hari itegeko ribuza igisirikare gutwara ibigwanisho mu gihugu ca none Uvira ntiri muri Kongo yego none nyimba barungitseyo ibigwanisho nyimba hari ikambi ya gisirikare bafise bakavuga ati ikambi rakende ibigwanisho ibikoresho iyo ni ngorane sibyo
kandi umuntu ho wawuvira n'ubunye baracawufise mugabo ntigikunda ego urabona ko baguma barira ngo ingabo z'u Burundi ngo zegera inyuma zive muri Kongo ngo twebwe M23 ngo nta beef dufitaniye n'u Burundi nabonye banavuga ngo ingabo z'u Burundi ngo nizitasubira ngo inyuma ngo kuneza ngo ingaruka bizogira ngo bazozawuvira ngo hama bongere baze ni Bujumbura ngo kubera ko bari base kubikora kuneza ati welcome ndavuga ati mbe mwebwe muraza abantu muriko murafyinisha ingabo z'u Burundi rero canke ingabo za FARDC nico ko zarumbajije zifise uburenganzira 100% bwo gutwara ibigwanisho muri Uvira kubera ko Uvira ni imwe mu bintu ifashwe Kinshasa yogira ikibazo rero kuhashira umutekano ukomeye niki n'uburenganzira bwabo bukarafuwa pasi ko bagerageje kuhazana abagenerali bana bariya kugira ngo bagambane biranga uje niwo muji udashobora no kugira n'ikibazo kubera ko Uvira igize ikibazo natwe tugize ikibazo kubera ko inzu y'umubanyi iri kirasha ni wawe bigirisha ikigwa rero ibintu bya Uvira ahubwo je mbona umenga ibintu bya Uvira byaramaze kwanka kubera ko umwaka ugomba kwire Uvira ivugwa baduha amasaha 2 ego rero ahubwo nibaza n'ibigwanisho byinshi bashire hajya kugira ngo Uvira igume imeze neza cyane sivyo habaguma bisekirije nyabujya Kongo ikibazo shintuzenya cibigwanisho vraiment nacifise ikibazo cibigwanisho nacifise gusa akarinyuma karahinda cyangwa mbabwira abantu uzobona ibintu bizoba muri kazoza urumva wirukanganisha umugabo ukamumara ubwoba nuko bimeze so Liam Promoter nta bibazo twacwicisha abantu canke ibiganiro byinshi reka tugarukirize hano urakoze cyane abantu turageje kubaha ukuri ico bita ukuri kubaha umuco si n'ubusesanguzi ukuri kundi guhari nuko inyuma ya Goma binjira Kigali niyo gahunda ihari so Liam Promoter reka ndagushimire cyane tudushimira abantu bose baradukurikirana turabashimiye cyane nababwiye muri commentaire abariho mwandika atari gutukana atari no guterana amajambo ahubwo wandika ati iki kintu wacihenze ko wari kuvuga gutya niho tuzaba turakosorana niho tuzaba turakorana neza so ibisigaye ni turabonanye.